bajya bayatanze niyo bagomba kuja muri conseil d'administration. Umugabo ntagende ubakandeshe kayatakaza amafaranga yayo ari amafaranga abenegihugu batanze. Mwavuze ikintu kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, aha uri nkuru ya Bujumbura, nagenda babwire nibaza ko ubakandeshe niyo bigize nka 5-6 nani mubizi iyo bigize nka 5-6 baza bahabwa isoko basubira bahabwa isoko. Muribuka igihe isoko ryitwa Nyambari Sino Africa twasanze ryari ryashizweho n'umugore w'umwambasaderi mu Bushinwa, tuvyerekanye y'umurundi bien sûr mugabo yaci domo n'umurundi yari umwambasaderi, hanyuma caca ku mushinwa kazi bagaca bagira amashirahamwe bakerekana ngo ni gihugu. Ibi rero nababwiye igihugu kimaze kumungwa na corruption n'igiturire, usanga ari byo by'ubutare ari byo by'amasoko atangwa hana hariya niko bimeze. Haza umuntu none nk'ubu igihe ubakandeshe yahabwa isoko, muratubaza ikigo cyari cyakozwe kugira ngo berekanira capacité ya ubakandeshe yari ifise, kuko byose navuze ibyo byose biva kudahabwa ikibanza ca la science na recherche kugira ngo ibintu bibanze bigwe ko ivyigwa biboneke. Ivyo rero ntibiba mwiki vy'isoko gusa, biba mu bintu vyinshi bikorwa nabivuze bene mu vy'ubutare ari no mu bindi. Aha rero mwabaje muti mbega amafaranga abenegihugu batanze ko ibi bintu bya bakane bizogenda gute. Leta d'après ivyo yatubwiye bavuze ngo bagomba bakorera na bakanishe nivyo bavuze, mugabo je ndabifatanya na bya bindi byanuzenya by'amasosiyete y'ubutare. Abo bantu bashyize amafaranga ara gute nibabanze batwereka abazabicigwa cerekana amafaranga bakandeshe nzo bayashizemo atavuye mu bene gihugu, kuko ico gihe bajya bayatanze niyo bagomba kuja muri conseil d'administration. Umugabo ntagende ubakandeshe kayatakaza amafaranga yayo ari amafaranga abene gihugu batanze, tuvyumvikane. None ubakandeshe izoba yagiye akarite doki ata capital yayo izobigize ifitanze. Na rero tuvuga tuti ibi bintu erega ivyo n'ubusuma bwabweru c'est la même chose nibi vy'ama microfinance. Umuntu arajanga kubera afise ingufu isera ugaca usanga ariko aregeranya amafaranga y'abene gihugu agacaza kuyatungiramwo mu bintu bigaragara. Abantu ni bacakenge, nico gituma mvuga yuko ibintu byose biba mubanze mu babazi ivyigwa n'abamenyesha amakuru ni mube des spécialistes mu kubaza ibibazo ivyo bita les questions générales, mu babazi ibibazo abantu batwara mu bacanire n'ibibazo erega birigwa byo. Isoko yatangiye mu Kayanza mu nama kandi mbego niyo mwari mu byavuzwe n'umukuru w'igihugu avuga yuko ubakaneshe igiye kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Ubu naho haje ururimi rugira kabiri ati twasanze ubakaneshe ntagira amafaranga, nivyo mwita ubusuma. Erega navuze ko ikintu cyose gomba kuba bagomba kubanza kubivyigwa, atavyigwa bibaye erega umukuru w'igihugu wewe agira ico bita discours d'intention. Ivyo no kuvyumva umukuru w'igihugu avuze discours d'intention abahinga bacaca kuki. Ndakubaze nanje mbega hariho amasosiyete twumvise y'ubutare abiri ariko aragira bajya ba privé barimwo bafise ingufu zivuye baje gute nico kimwe n'ibijyano bakaneshe rero sivyo vyonyene twoja mu bintu. Mbega nk'ubu no kubaza mbega ko mbona mu ifumbire hariho abantu umuntu umwe canke babiri bahawe isoko izo ngufu bazikuye erega mwemwe nimwifuka izo kantu kamwe c'est global. C'est global. Aya masoko atanga nimumvise yuko ari umuntu umwe muri budget ya leta yaronse isoko ry'imyaka 10 arorokero budget yaniwe nyamatari 5 none uyo muri izo ngufu yazikuye ingufu ni inzo. Na tuvuga tuti abantu bari muri leta ntabasubira kudandaza ntibave mu rudandazo ega nivyo vyinyegeje inyuma. Hamwe ico cyumviro cyuko abari batanze amafaranga muja muri conseil d'administration kitokwemerwa muzoca muja he. Erega twebwe nabivuze twishimikiza ingingo ya 3 y'umuzi wa shingiro turabivuga namwe nimucanira abatwara n'ibibazo nimubacanire n'ibibazo. Erega ikibazo kiragutuma wiruka naho uri umukuru namwe mugaye bibazo mubaza biba ari bibazo nk'ibi buriko murambaza mubibabaza ibinjire nibaje hamwe binjire mwizo societe bonyene mugabo bakaneshe ntibaserukire atamutari yashitseho.